y'isima 40 yo mu bwoko bwa Dangote niyo ihejeje gutangwa n'abahurikiye muri groupe WhatsApp Indundi Sport muri vya bikorwa vyo kwitera iteka mu guterera gacumu kubumwe mu kubaka ikibuga intwari mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 22 mu kakaro mwaka wa 2023. Havyarimana Sebastien yaserukiye abo basanzwe bahurikiye muri groupe WhatsApp Indundi Sport ngo bumvise akamu batewe n'umukuru w'igihugu gutyo nabo baja hamwe batangura ico ciyumviro kugira ngo umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba nabo bawubone uri kurakirira kuri stade intwari. Cyo biteko no musi cyo gushobora gushikiriza intererano batanze bashukwegeranya ibifuko 40 y'isi. Mu bisanzwe twarumvise akamu twatewe na nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu cacu, turumva ko aduhamagarira ko umurundi wese abishoboye ko igihugu aterereye kugira ngo twerekane ko natwe abarundi dushobora gutera intambwe tukagera twifashe twame turi kuza tuzerinze. Muri iyo ntumbero rero aba bantu nadondaguye twashoboye kwegeranya imifuko 40 y'isima. Twari twifuje kuzana isima ya busehumbura twashoto imifuko myinshi ko twasinye ko tuzana iyi sima Dangote ko yo imeze neza ari nziza cyane gusumba buseko cyane sima kugira ngo tugaragaze uko natwe twashoboye. Aha rero twebwe mu bisanzwe tuje kwereka abarundi n'amakungu ko n'abantu nofata ko ari bato bashaka guterera kuko iyo umuntu uvuze nka groupe abantu bari muri groupe WhatsApp turandushika amajana indwi ariko abantu amajana 6 n'akantu bashoboye guterera n'abantu bashika 40 n'abandi none duhamagariye n'abandi kugira ngo bashobore nabo kugira icyo batereye mu ntumbero yo kuronka ikibuga cyiza. Turazi ko tumaze imyaka myinshi dusembera tuja gukinira hanze, equipe nationale yacu yazukinira hanze ugasanga twebwe abantu dukunda inkino nkumbure tubirabira ku ma televiziyo kandi twashaka ko tuvyirabira ngaho. None rero ko twifuza ko tworonka ico kibuga tuze turanezerwa ko sanuri bitunezeje kuramukira amaguru. Twashaka rero mutwakire kandi ugakemanya n'ahari gato mugabo nibone ko kavuye ku mutima nkumbure n'ubuzo bubanda tukubita inzo bifuza hageze gishobora kuboneka turashobora kuzobabwira n'ubundi mukaza mukatwakira. Murakoze cyane. Muyenge Alexandre arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yakiriye ico gikemanyi ngo nibo ba mbere bahurikiye muri groupe WhatsApp biyumviriye ico gikorwa mu gihe hasanzwe hari ama groupe WhatsApp menshi y'inkino. Mu ncamake bavuga nti nakanyamuneza kadasanzwe kubona mwiyumviriye iki gikorwa cyiza. Twari tuzi yuko mujeje kuvuga ivy'inkino gusa mwandika mu magroupe mu kritika vyiza bibi mugira iki ukamenga ni huriro gusa ryo kuganiriramwo mugabo nsanze muri abantu muzi icarico kwiorganiza. Kubona mwiyumviriye rero iki gikorwa niko gikomeye gose jewe numva kinshimishije bivuye ku mutima. Amagroupe ni menshi ya WhatsApp naho twoja mu bavuga ivya sport n'amagroupe menshi ndazi ko yobashika nka 20 mugani mwe mwenyine mubaye abambere bo kuvuga muti twarumvise akamo kanyine cyubahiro umukuru w'igihugu yaduteye ati natwe ntidusigara inyuma. Nimwe muri abambere rero cyamboneraho no kujya kara abandi ayandi magroupe sportif nayo nyene agire icakoze. Mwe mwavuze ngo mwazanye gato akasi gato hajya umuntu aguhaye naho ko bari kamwe ubundi akazana kandi ubundi akabona kandi wegeranije usanga wakoze ubuntu bukomeye. Akarero ntuvuge ngo ni gato iwacu ni ikintu kinini gose. Kugira rero tubashimire Imana ibahezagire aho mwakuye ibongerereze ariko twongere dukebure nabo bandi dusangiye mu magroupe atandukanye ya sport nabo nyene bikubita gashi barabe ari imifuko 10 ari 5 nta kibazo kuko umuntu akugabiye ntuvuga ngo mpaye duke cyangwa mpaye twinshi uko tuba tuje kose nakazima kaba kavuye ku mutima. Rero umutima ushima utegerezwa amashufisi
dukenguruka ku vyiza mubandanya mukora. Hanyuma rero nkaba ndangije nongera kubashimira, Imana yongere ibahezagire ibagwirize aho mwakuye, maze nejo bundi nimwasubira kuronka turabahaye ikaze. Murabona ko chantier iracyarimwo, turabona ko umenga bigeze kure, mugabo murazi yuko finissage yama itwara ibintu vyinshi utaba witeze. Imana ibahezagire rero, murakoze. Iyo groupe WhatsApp Indundi Sport ikaba isanzwe ihurikiyemwo abakunzi b'inkino batandukanye, abamenyesha makuru b'inkino, ndetse mbere n'abarundi basanzwe bahurikiye hanze basanzwe bakurikirana Primus League Burundi.